Niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi mukurikira ibiganiro hamwe n'amakuru dushikiriza imisi yose kuri imbonesha kure ya Hejuru TV. Uyu n'umwanya w'amakuru agezweho turi kw'igenekerezo rya gatatu kwezi kwa gatanu 2026. N'umwanya w'amakuru agezweho twabatunganirije kuri imbonesha kure yanyu mukunda. Imbere yuko tuyatangura reka tubaramutse kandi tubaha ikaze aho muri hose abari mu bice bitandukanye bigize igihugu c'u Burundi, abari mu bice bitandukanye ku mugabane wa Afrika hamwe no ku yindi migabane ya kure. Ntucikwe n'ibi bikomeye cane tugiye kubasigurira muri aya amakuru. Parisito Ndayishimiye yatanze ibinyoma 17 vyambaye ubusa igihe rero yari Igitega hirya y'ejo kuri stade Ingoma. Amahera y'agaciro tuzayaronka dushoye amavuka turiko turatera. Aya makuru yumvirize neza. Ubu rero ubutare bwararuhutswe hagezwe ko amavuka tubibutse ko Ndayishimiye atigeze acisha ubutare mu kanwa mu ijambo ryiwe. Harya amavuka arasumba inzahabu, ubu amavuka araruta bwa butare ya twuburira mu Kirundo. Niko abarundi bamwe bamwe bariko baribaza. Uyu mugambi w'amavuka niwo Reveriyano Ndikuriyo yari afise. Mwibuke neza ko Varisito Ndayishimiye wewe yari afise umugambi w'inkwavu. Muri aya makuru rero tugiye kubagezaho byinshi bigiye bitandukanye. Ntucikwe n'ivyo binyoma byose Varisito Ndayishimiye bandanya besha abarundi. Ng'intara ya Bujumbura igira kane mu butunzi. Bujumbura rero ayihora ko idatora CNDD FDD. Zirya ntara baherutse kuyomeka ko zizomera ijwi ry'abanyagisagara ryamara amafaranga y'igihugu arenga ibice 85% na azoguma ataha Bujumbura mu gisagara. Varisito Ndayishimiye yavuze ku mugore wiwe avuga ko atariho ngamagara y'abene gihugu yasinzikara. Ubwo yari kwakeza mutambukanyi wiwe Angelina Ndayishimiye. Varisito Ndayishimiye ku munsi w'akazi n'umurimo yabandanije avuga ko umugore wiwe ari itamagara y'abene gihugu ngaramuhaga bagishimwe ka ambulance. Abantu bakaba bari bajije niba ambulance yari haye umutambukanyi we ngaje ayigendamwo. Arone byiza ko umushinga ntahe akona ubukayezi wari ko biracafuza igihugu y'urukundo rwabo rurenze imbibe rukabakwegera mu ngetso zo gukorakora mu banki nkuru y'igihugu. Iby'igihugu rero n'iby'abarundi nta makosa akomeye kuba Ndayishimiye yitwaza igikenye akagabira iby'igihugu umukenyezi wiwe. Ndayishimiye wewe avuga ko ari umunyamwete ngo nico gituma bamugomwe mu mugambwe CNDD-FDD ngo ayongere kubaserukira mu mwaka uza. Wa musambuti agatima ariko none ni gute abamugomwe ngo baserukire ahinduka akabacungisha imbonera kuri zibaherekeza mu tuzu twitora ngo ntibahave batora ibitari CNDD-FDD. Ngo pourquoi le service public soit improductif? Ngo ni gute umukuru w'igihugu amaze imyaka 6 ku butegetsi yemanga ko atamakuru afise ku mpamvu idindiza ibikorwa vya leta birya bisata yamanyuye ku bushikiranganje bw'ikankara yahaye Varine Butoyi canke ku bushikiranganje bw'ubutunganye yirukana intwari Katemoni katihabwa kubwo ari amafaranga yagiye kubaka igihugu canka ivyabe na Angelina Ndayishimiye. Abakozi ba leta n'abasuku ngo udashaka ko umusuku natanga imihoho. Iyo ni inyishu umukuru w'igihugu gahoye abakozi ba leta bamutakambira ko yabongera agashahara kubera ibintu byaduze ku isoko. Ariko naho atabumviriza wewe amaze kwiyongera amafaranga asumisha incuro 10 kuva ashitse ku butegetsi. Tubibutse ko yashitse ku butegetsi asumisha ibihumbi 300 y'abarundi ariko ubu ariko asumisha miliyoni 3 z'amarundi. No kuvuga ko yadugije ku bice 100%. Ni kuki ahenda abakozi ba leta ngo ni bihangane niko gukunda igihugu mugihe wewe yumvise adahaze aca yiyongera. Ikindi kinyoma cindwi kuva muri 2020 niho dutanguye kubaka igihugu niko Varisito Ndayishimiye wewe ashikiriza. Mwimuke ko wenyene yemera ko ivyo yubatse kuva muri 2020 ari stade Intwari n'ibirimba ryamamwo none iyo niyo mbona kazoza. Ariko tubibutse ko ni stade Intwari yoba yarubatswe ku mahera yatanzwe na FIFA. Bivuze ko nta kuboko kwa leta y'u Burundi kurimwe mu bijanye n'amahera. Ngabikorera ivyabo ntibidodomba niko Varisito Ndayishimiye we yashikirije ariko iri jambo ni nk'igitutsi ku barundi benshi cyane kuko aha yarakindaza abanyonga amapikipiki amakinga n'amabajaji. Aha rero akaba yarakekeje n'abarimyi abadandaza n'abandi batandukanye. Yarakindaza abarwiza atunga afise amasosiyete manini ariko bariko barugara kubera bakora batunguka. Ubizi gusumbya abandi Dr Christophe Zahabu yatanguje ibitaro by'akarurukira hospital abategetsi bose bivurizamwo.
Varisito Ndayishimiye wewe kandi yavuze ko abarimyi batidodomba ariko ico ni igitutsi kumva witwa Sebarundi ari we yakindaga abarimyi gutya. Abarimyi rero bakaba bategekwa na leta kuriha ibice 100% by'igiciro c'ifumbire bifuza, bararindira amaso agahera mu nzira, twabo dufaranga twabo canke amase vyose ntibazi iyo biherera. Abakozi ba leta baba i Bujumbura nibo bidodomba, niko Varisito Ndayishimiye we yatangaje. Kuko data wanje abakozi ba leta baba i Bujumbura ari ntashima, ni kuko umukuru w'igihugu nawe atashimye kuguma asumisha ibihumbi 300 by'abarundi, aho yoba yaratanze ijambo ry'ihumure, ahubwo ngo ariko agerageza gucanishamwe abakozi ba leta kugira ntibabone kumwe ibibazo bibahanze. Ikindi kinyoma rero OTB, ODK, Sosumo ngo sintauri ingene zikora zitunguka. Ibi nakamaramaza mu kanwa k'umukuru w'igihugu. Abayobozi batwara amasosiyete ya leta bagenwa n'umukuru w'igihugu. Burya amasosiyete rero akoresha bukaba buva mu kigega ca leta irongowe na Perezida Varisito Ndayishimiye. N'abarundi birabaca intege bumvise umukuru w'igihugu bahaye ububasha buhambaye kabakurikirana ivyabo, ariko hariborogesha ntawe utabona yaba niyaja. Umuntu rero nk'uyu mu Bwongereza canke mu Faransa yorara bogojwe ntiyogumaho. Kabajumbura ngo ntibazi aho igihugu kigeze. Ndayishimiye rero ngarashimagiza cane abarundi baba mu misozi, abona ko bamubona bagashwa baduka kumutambira, arazi ko mu gisagara ca Bujumbura abonwa nk'umunyantege. None abo yita ibijuju bo mu misozi ko atabizera ngo abareke binjire mu kazu k'itora bonyene batore ikiri ku mutima. Burundi bwarateye imbere kubera ngo haravutse amakaritsiye mashasha nka Carama, Gatunguru, Karera mu Gitega, ariko ngico ni kinyoma. Ngo ko umurindi w'igurirana ry'abantu wiyongera niko abanyagihugu batangura kubaka ahatahora hubatse. Vuba igisagara ca Bujumbura kizonashika hari Bubanza, ariko tubabwire ko kwaguka kw'igisagara ntibisigura ko ari ikimenyetso c'uko Burundi buriko bugana ku mbona kazoza. Ukwaguka kw'igisagara rero ntiguca gufuta ibihano vy'ubutunzi igihugu kirimwo, kandi si n'umuti ku bukene bw'ifumbire, amafaranga y'ibiciro, ibitoro hamwe n'ibindi. Burundi bwarateye imbere kubera mu misozi ngo basigaye bafise amapikipiki, ibirato bifuka amano, uduhuzu twiza, bakabasakaza amabati. Ariko hari igihe tuvuga ko imbona kazoza Ndayishimiye itabaho mu katwita abanzi b'igihugu. None nk'ibi navyo sivyo yivugiye wenyene. Irabire nawe ntiyigeze ashimagiza amahinguriro yashinzwe, ibitaro n'amashure meza vyubatswe, ahubwo yatanze ubutumwa ko imbona kazoza ari ukwambara ibirato bifuka amano, kugura impuzu nziza no gutunga ipikipiki. Ntanakimwe yavuze ku bushomeri no ku biciro vyaduze ku isoko. Yasigaranye ubwenge muri CNDD-FDD ni Gervais Ndirakobuca gusa, naho abantu benshi mutavyemera duhora tubibabwira. Leta ngo nta mwimbi uronka kubera abakozi ba leta n'ibinebwe, ngo basigaye bakinira amakarata mu biro, niko Varisito Ndayishimiye wewe ashikiriza. None Ndayishimiye arindiriye ko amategeko y'igihugu azokubahirizwa n'abandi. Ubwo arazi neza kuko umukuru w'igihugu ico bivuga. Iyo bamaze kumva gasopo zitangwa na Perezida Paul Kagame w'igihugu c'u Rwanda ku bakozi nk'aba. Ariko ndaguye ndagaruka, burya isafuriya irapfundikira iyindi. Iki naco ni ikibazo gikomeye cane mu Burundi. Amahera ngo n'igikorwa ngo hoba haratanguye iki? Ndayishimiye yabwiye abakozi ba leta ko hagati y'amahera n'igikorwa hatanguye igikorwa, ariko yarabahenze. None ko yatanguye asumisha ibihumbi 300, ubu akaba ageze ku miliyoni 3. Si miliyoni 3 ni igikorwa canke n'amafaranga. Ndayishimiye Imana ngo yaramwimye isoni, niko benshi babandanya bavuga. Ikinyoma ca 17 mu myaka 15 yose ubutegetsi bwa Nkurunziza bwananiwe kubera abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwiwe. Ndayishimiye ariko hano ntabesha, ni ukuri Nkurunziza ntaco yigeze amarira igihugu. Co Ndayishimiye yenda ko nicananije Nkurunziza. Nkurunziza ntiyananijwe na opposition, ahubwo yananijwe n'ubukunzi bw'inda, kuko ntiyari mu vyungukira igihugu, ahubwo yari mu bimwungukira ku giti ciwe. Iri naryo kosa Ndayishimiye ariko arakora, naho abihakana akavuga ko Nkurunziza atigeze ateza imbere igihugu, ahubwo ko gutera imbere kw'igihugu kwatanguye muri 2020, ariko imyaka ishika 6 yose iraheza atagitoro, agasukari kabaye ndanse, kwiyunguruza byabaye ikibazo gikomeye cyane n'ibindi byinshi. Varisito Ndayishimiye rero yacyuje abantu ba mu gisagara ca Bujumbura, yahimbarije umunsi mukuru mpuzamakungu w'abari abakozi n'akazi Gitega kuri stade Ngoma. Mu ijambo ryo yagumye atyoza abantu ba mu gisagara ca Bujumbura twabibabwiyeho. Ndayishimiye yerekanye ko igitigiri kinini c'abidodomba mu Burundi ari ababa mu gisagara ca Bujumbura. Ndayishimiye yakoze ibishoboka byose agerageza gucanisha abakozi bo mu Burundi kugira ntibabone ibintu kumwe. Ndayishimiye yarashimagije abarimyi, yavuze ko bo batidodomba ngo kuko ntayo bafise bakwidodombera,
iyo bishitse abarimyi bakidodoma ngo bidodombeye ikirere kitabahaye imvura munyumvire namwe ingene yakindaza abarimyi ni ukuvuga ko Ndayishimiye atamenye ko abarimyi batarenze ifumbire ya bafumi barihiye imbere gushika ubu rero abarimyi babuze amase bakababura n'udufaranga twabo mukuru w'igihugu yobatabarije niwe yariko arabatwenga kw'igenekezo rya mbere Ndayishimiye rero ntabwo atakoze mu gutesha agaciro igisagara ca Bujumbura akaba yagiriza abo mu gisagara ca Bujumbura ko batazi aho Burundi bugeze akaba yarahamagariye gutira agashambara bishikire ku mitumba kuraba ukungene ibintu vyifashe neza Ndayishimiye yarerekanye kungene henshi mu mitumba ubu abantu bambara ibirato bifukamano twabibabwiyeho bafise ico bise amatara batunze amapikipiki bakambara uduhuzu twiza ariko ngo abakozi ba leta bo mu gisagara ca Bujumbura yarabatutse arabagotsa Ndayishimiye yabize ko hari abasuku b'abenegihugu aca basaba ko udashaka kuba umusuku w'abenegihugu ko ako kazi yoca agaheba no kuvuga ko mu mvugo yifobetse yarahebuje ko ico kwizera ko ubutegetsi bwa CNDD-FDD buzobakemurira ibibazo by'ubuzima buzimvye buzeruka kugira ngo rero agerageze gucanishamwo abakozi Ndayishimiye yaciye atera amashurwe abakozi ba mu gisagara ca Bujumbura ariko bikorera ivyabo yavuze ko bo batidodomba ariko ngahasa n'uwasutse amazi ku mugongo w'imbata kuko baba abikorera leta abakorera leta abakorera bigenga hamwe n'abikorera bose bakaba bahurira gusuma mu masoko mu gisagara ca Bujumbura umuganga akorera i Bujumbura umupolisi n'umusirikare bakorera i Bujumbura umwigisha nawe akorera i Bujumbura umudandaza w'ibirato impuzu ibikoresho vyo kubaka bose bagiye gusuma ibifungurwa bararihishwa co kimwe bose bagiye guhiga igitoro basanga atagihari bose batondera bisi icyo abantu rero batamenye ni impamvu Ndayishimiye yavugana agashavu ageze ku banyabujumbura buriya mu mateka abategetsi batwara igihugu barinuba cane imiji mikuru kubera abantu baho baragoye guhenda Ndayishimiye burya arazi ko umugambwe wiwe utorwa ku rugero ruto cane mu gisagara ca Bujumbura ijambo Ndayishimiye yashikirije kw'igerekezo rya mbere ryarumvikana ko rigamije gucanishamwo abakozi b'igihugu cose ahanini rero akaba yaragerageje gucafuza abakozi ba leta baba mu gisagara ca Bujumbura bita inashima aca ashimagiza abarimyi hamwe abanyagisagara n'abikorera ivyabo Ndayishimiye mu rurero rwinshi rero yariko ariyamamariza matora ya manda ya kabiri nico gituma yariko aratandukanya abo abona ko bashobora guhuvya abandi ico yirengagiza akizi nuko abo barimyi rero agerageza kwiyegereza bagowe y'ikivumvu abo bandi bakaba bikorera ivyabo mu gisagara bo nakamuna nico gituma rero kw'igenekezo rya mbere mwabonye Ndayishimiye hagize intara zo hagati mu gihugu yarazipanze ku buryo buhumuza butanyerera na Gitega yerekana ko zisumvye ubutunzi intara ya Bujumbura burya rero abahinga bakaba bavuga ko ibice birenga 85% vy'amahera y'igihugu barizwa mu gisagara ca Bujumbura naho Ndayishimiye atawo wakuba tukisha intara ya Bujumbura iyo ntara imwe ubwayo irasumvye amafaranga izindi ntara zose zikoranye mbere ku rugero ruteye ubwoba Ndayishimiye akaba amaramaza intara ya Bujumbura yaciye agira ko amaramaza n'intara ivukamwo Reveriyano Ndikuriya igiri ya nyuma kugira ahe ubutumwa buvuga ko Ndikuriya musumvye ibikorwa Burunga rero akaba yarayigize iya nyuma mbere aca ahereza agashimwe umugore w'umunyamwete wo muri iyo ntara kugira yerekane ko abakenyezi bo muri Burunga ari bo bari ku kivi tukije intara ya Bujumbura ntibikozwe na Ndayishimiye gusa kuko na Nkurunziza ntiyayerekwa Nkurunziza we yarayenyuje aravugisha ukuri k'Ibujumbura hashisha ngo kuko kurya hashushe niko n'imitwe yaba habishushe Nkurunziza akaba bivuga ariko asigura ingene ubwo mukuru wa politiki wakwimurirwa Igitega aho yita ko hari akayaga keza bwa Nkurunziza ruyanka igisagara ca Bujumbura rwadugije igipimo kuva igihe abanyagisagara biyamije ikiringo ca gatatu ciwe agahakwa gutembagazwa kandi bikanavyara n'ibihano by'ubutunzi Nkurunziza rero yaravuzwe ku mugaragaro yaho runuka abanyagisagara ariko Ndayishimiye ejo yarabivugiye mu migani we yakoresheje n'ubuhinga bwo kubacamwo imigwi no kubatyoza bitishimiro n'abantu benshi none bije gute ngo Burundi yita umukenyezi w'u Burundi kubara agasema ibi navyo ni ikibazo gikomeye cyane kwigenekezo rya mbere Ndayishimiye yatangaje atari umurongo k'umutambuka w'igihugu Angela Ndayishimiye yacitse u Burundi ibi Ndayishimiye akaba yabivugiye kuri stade Ngoma h'ubutegetsi ariko bihimbariza umunsi mukuru w'abakozi n'akazi ijambo ryo Ndayishimiye yarageze ku ngingo ijanye no gushimira abarwizatunga ikibonekeje nuko ari mu gutora abarwizatunga hagiye haratorwa umwe ku ntara kwizatunga rero bakaba barashimwe ari 5 kuko n'intara ari 5 garubira bunwa rero kabonetse muri ivyo birori Ndayishimiye ageze ku muntu agira 6
Ndayishimiye yaragize ati uwa gatandatu ni Uburundi. Ndayishimiye rero yaciye akankamira abanyagihugu ngo ko mudakoma amashi, nta muntu n'umwe yakomye amashi, baba abanyagihugu n'abategetsi bari mu bwugamo bw'iteka ntabakomye amashi. Ndayishimiye rero yabandanije ijambo ryiwe arahishurira abari kuri stade ko Burundi ari umugore wiwe, yaciye asubira kubatera ku nshuro ya kabiri ati koma amashi, abanyagihugu n'abategetsi bapfuye kwikurayo barayapapagura. Ndayishimiye rero yaciye atangaza ko umukenyezi wiwe agambiwe imodoka Rusebaniha, yasiguye ko amushimiye kugira yuhirire abanyaburaya naho ni badahengeshanya kumuha ubushimwe, ariko abanyagihugu n'abategetsi baraho haboneka mu maso ko badashizwe. Ariko rero murabizi ko CNDD-FDD vyaryoha vyabiha, tegerezwa kwerekana ko binezerewe kugira ntiwitwe umwanzi w'igihugu. Ndayishimiye rero yoba ariko asema igihugu canke urugo rwiwe. Ndayishimiye amaze guha umukenyezi w'imidari n'ubundi bushimwe bwinshi bw'igihugu, Burundi barinumira, ariko ivy'uyu munsi vyo nakajegeza, nta zina biboneka ryo kwitwa mu Kirundi kiretse Gasema. Ni gute umuntu uwo ari we wese ashobora kwitwa izina ry'igihugu mu buryo Angelina yiswe uyu munsi? Muribaza ko Tshisekedi yokubabuka kuvyuka mu gatondo agatangaza ko umukenyezi we yabaye Le Congo? Muribaza ko Kagame ashobora kuvyuka mu gitondo akavuga ko Jeannette we wabaye u Rwanda? Ikata kandi no mu mateka y'u Burundi kuva kuri Micombero gushika kuri Ndayishimiye, umukenyezi mukuru w'igihugu w'iki gihe niwe wenyene ahejeje kwitwa izina ry'igihugu c'u Burundi. Abisigura ko Angelina ari kumufata nk'igihugu kandi igihugu naco tukagifata nka Angelina. Yandi majambo rero uyu munsi igihugu ca Angelina barangana, igihugu cacu caraguye mu isanganya n'abarundi ntibabimenya. Ntankiga ko Ndayishimiye ariko atariko asema igihugu ahubwo ariko asema n'umuryango wiwe. Nta buryo na bumwe Ndayishimiye yosema igihugu kuko naho yogisema kigumaho nk'ikiyonga. Ariko rero ico abantu benshi bazi batakikiranya ariko asema urugo rwiwe. Mukenyezi wa Ndayishimiye ariko ari hamwe yopfa yozikwa nka kuriya abarundi baheruka gufubaga bibwaga agaca yibagirwa n'uwo gumarira mwibukana umushinga nawe wiwe yoba asiga amateka yo kwinjira ku rutonde rw'abapfakazi mw'isi. Burundi rero ngo bwoguma ari burya abantu bose bazi. Baza ko ibintu nk'ibi rero atari umuvumo ngo subiza amaso inyuma gato, ngo bamwibuka Nkurunziza, ukungene Nkurunziza yagangabutse agatangura kwiha ivyubahiro vy'Imana. Nkurunziza yiyise umwamaho na kabiri yamaze, ngo ubu naho rero birahinduke perezida muzima ararandamutse ngo yiyise umukenyezi we w'Uburundi. Ndayishimiye n'umukenyezi w'ubutumwa bwabo bwarashitse. Burundi ngo bakaba bufise amaso bukagira n'amatwi. Umupazi w'umukuru w'igihugu nta gashimwe akwiye kuko afise amateka mabi hagati mu gihugu, niko benshi bariko basaba. Reka rero duhereze ngaha. Subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko wibuke no kubisangiza bagenzi bawe kugira badacikwa n'amakuru yose tugenda tubashikiriza umwanya n'umwanya. Turabakengurukiye cane rero ntimucikwe n'ayandi makuru tuza gushikiriza.